Turongeye kubaramutsa tubaha ikaze mwese mukurikirana isheni yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Ubu mwene twashikiriza amakuru mashasha, amakuru mutamenye, amakuru ariko aravugwa mu mihingo itandukanye y'isi. Ariko rero ahanini tukaja kwibanda ku makuru avugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yo tugiye kubashikiriza muri kano kanya ahanini yerekanye mu gisata c'umutekano. Aho ni mu gihe rero abasirikare batari bake bahawe ibihano vyuko rero bazunguruka i Burundi bwose, mu gihe rero bariko bishuza amafaranga yabo. Uyu munsi rero abo basirikare uko barungitswe muri ico gihano bakaba batagikwiye bose, bikavuga rero yuko bamwe muri bo bamaze gutoroka atawuzi irengero ryabo. Ayo makuru rero tukaba tuyakesha rero abagiye kugira rusansuma iyo bageze mu nzira bariko baragenda, aho ni mu gihe rero batarakwana ica kabiri c'urugendo baciriwe. Amakuru rero turaja kubabwira mbega bagiye bo bangana gute, batorokeye mu ntara izihe, mbega vyamenyekanye gute ko bariko baratoroka bagenda, mbega basigaye bobo bafise gahunda yo kurangiza urugendo bahawe canke nabo nyene barahamvya abandi. Ayo makuru rero turaje tuyabashikirize mu kanya, mugume hafi tubabwire inkuru imwe ukwayo uko bimeze. Jere ngiye kubashikiriza n'amakuru uko maze kubimenyera kenshi ni jewe Salvatore nkuko maze kubimenyera. Ariko umuntu kuri mushasha rero ugikurikirana ino chaîne yacu ya YouTube ariyo Isi TV, ubanza ugende ahari akazogera ufyondeko, ufyonde ntajya hari sabone, naho nyine ufyondeko kugira amakuru ubandanye uyaronka 5/5, maze uyasangize n'abandi batashoboye kuronka aya makuru. Ubabwiye rero yuko amakuru abatohojwe neza, amakuru yo ku Isi TV. Katubwiye rero inkuru imwe rero ukwayo uko biriko biragenda. Abasirikare rero batari bake bahawe ibihano, aho ni mu gihe rero bariko bishuza amafaranga yabo, amafaranga bakoreye igihe yo gucungera umutekano hariya muri Somalia, bariko bagwana ngo n'ivyihebe aba Al-Shabaab. Bavuyeyo rero barangije manda yabo yo kugwana n'abihevyi, baraje mu Burundi bagiye akaruhuko gatoyi, baraheza babandaniriza muri Congo, ngo bagiye kugwana n'abagwanyi ba M23 bagwanya ubutegetsi bwaha muri Congo. Ariko rero y'amafaranga bakoreye muri Somalia, haba amafaranga bakoreye ngaha muri Congo, bavuga yuko atani igiceri barashira ku mufuko. Ico gihe rero bagize inama bose bari kumwe, bavuga yuko bakeneye kwiruza amafaranga yabo. Ariko rero bahavuye bahembwa ibihano bikomakomeye, ibihano bitoroshe nkuko benshi mutabimenye. Rero abo basirikare kuva ku munsi w'Imana biteze yuko Prime Niyongabo aja kubagirisha inama, bakavugana ukuntu amafaranga bazoyishuzwa, ukuntu bazoyishurwa. Ariko rero Prime Niyongabo ntiyabaye akiza, mu gihe rero babagirije inama bahavuye basubiranamwo, barungika rero kubaha ibihano. Ubaha ibihano rero si uwundi ni General de Brigade Eri Ndizigiye, benshi bamutazira ngo ni Muzinga. Niwe bahevye ibihano rero, ababwiye ko bazova rero ibubanza bakazozunguruka Uburundi bwose, ngo nta kuntu umusirikare rero ashobora kugumuka asaba amafaranga. Umusirikare rero ngo yemerewe guceceka, nta jambo yemerewe kuvuga ku barongozi yerekana yuko agiye kugumuka. Ivyo rero kugumuka rero basaba amafaranga ngo vyerekanye yuko bashaka no kugumura abandi basirikare bandi mu bitagenda neza mu vya gisirikare. Ico gihe rero bahawe ivyo bihano baragiye barabikora. Abenshi muri bo rero bakava ko batarangije urwo rugendo. Ni mu gihe urwo rugendo rukiri rubisi batarageza no hagati. Ariko rero abasirikare benshi muri bo uyu munsi ku munsi wa gatandatu igerekezo ya 2025 ukwezi kw'icumi mwaka 2025 bagiye kugira rero rusansuma rw'abasirikare bageze mu ntara ya Ruyigi, aho bita Ikinyinya, basanga abasirikare rero ntibakwiye. Umuti vyagenze gute kugira ngo abasirikare ntibabe bakwiye kandi bose atawapfuye atasanganye bagize mu nzira? Abo basirikare rero bagiye n'amaguru baduga umunsi wa mbere. Ijoro rya mbere baraye mu ntara ya Mwaro. Mu ntara ya Mwaro rero niho baraye ijoro rya mbere, bukeye barabandanya barara Igitega. Ijoro rya kabiri bukeye babandanya bagira ngaho nyene rero Ikinyinya. Ariko rero amakuru atangaje, amakuru benshi batamenye, nuko ngaho nyene Imwaro muri Kamwaro aho baraye, bavuga yuko rero abadamu barimwo bagera ku 15, bavuga yuko rero bose basa kuva mu ntara ya Mwaro, kuko urugendo bari bamaze gukora rwari rworoheje cyane.
mwumve ko rero urwo rugendo bahawe, igihano bahawe, harimwo abadamu, harimwo batama, harimwo imisore ikomakomeye, mwumve ko rero bose batanganya inguvu, bamwe bose rero bakaba bakoze mu bworo bwabo, mu nguvu bafise bagera aho bageza akabo. Ni ukuvuga ko rero abo badamu bageze n'abakobwa bageze mu ntara ya Mwaro, baca batsinda itako hasi, barashinga ruraguma, n'ubu bakaba ariho bibereye. Bavuga bati rero ikizoba tuzoyinwa umuti, nibashaka batwirukane, n'ubundi ni ukwishora kuri songoye. Abagabo nabo bafise inguvu zibayabaye, nabo nyene ntibashoboye gushika aho nyene mu Ruyigi, nabo nyene bashitse Igitega bumva biranse, baguma aho nyene Igitega niho bibereye. Abashoboye rero kuba bakiri abasore bashobora kubasha, barinanase bobo baragenda barya umutima amenyo, bashika mu Ruyigi aho bita Ikinyinya. Ikinyinya rero akaba ari basanzwe rero bari muri no misi, akaba ariho hantu bashikiye. Tubibutse rero inkuru y'umwana igisubira inyuma rero, bagihaguruka ngaho nyene i Bubanza, babanje kubaka amatelefone, babaka amafaranga. Nta muntu yihagurutse ngaho afise telefone, ntawahagurutse ngaho afise amafaranga kugira ntihagire ikintu baja kugura mu nzira, canke bashobora gutega bafate amatike yabo, bafate imodokari biyunguruze bagende n'imodoka. Bageze bati muzogenda n'amaguru, nta mafaranga yo kwiyunguruza mutwara, ntayo telefone zo guhamagara abayabarungikira ngo bazobe bava kw'itelefone. Amatelefone rero bagiye basenga aho nyene i Bubanza, nta telefone bahagurukanye, bava ko batwaye itelefone, iradiyo basanzwe bavugira ko mu gisirikare izo bita ngo ni Motorola, iradiyo z'akazi zikora mu gisirikare. Bahagurutse rero ata telefone bafise, atari amafaranga bafise, bakava ko rero vyabagoye mu nzira bariko baragenda. Amazi yo kunywa bayinywa mu masoko atari meza, bakava ko n'ivyo kurya rero batabibonye, babibonye ari uko bashitse i Mwaro. Uva rero Bubanza ugashika i Mwaro n'amaguru atakintu bashira ku munwa, vyari bikomeye cane. Bakava ko rero icabatunze mu nzira aho bagenda barahekenya imisigati bahawe n'abanyagihugu mu nzira, iyo bita benshi ngo ni bikaju. Ibikaju rero nivyo vyabatunze ngaho mu nzira, bagenda barahekenya, bakaza rero bakagarura amate, bagaheza bakabandanya. Bageze i Mwaro rero murumva ko hari abashinze rukaguma, bakavuga ati rero ntituva hano hantu. Bagera i Mwaro rero n'ubu akariho bacumbitse, akariho bibereye, n'ubu rero akaba ata gahunda yo kuva aho hantu i Mwaro, ngo kireka rero abakuriye nihagira ingingo babafatira. Nayo bageze Igitega bobo nabo nyene bavuga bati ntituva hano hantu, nabo nyene bashinze ruraguma, batsinda itako hasi, ubu rero niho bibereye. Abashoboye gushika nabo nyene aho mu Ruyigi, mwumve ko rero nabo nyene bashitseyo badakwiye, kandi nabo nyene barushe cane. Bavuga ko rero n'ahantu bashikiye ni mu mashamba, ishamba rero ritagiramwo n'amazi. Ahantu bashikiye rero no kuronka ivyo kurya ngo birabagora, bavuga rero ngo niyo baronse ivyo kurya nta mazi baronka, n'ivyo kurya bakabirya rero badakaravye. Mwumve ko rero aho bashikiye mu Ruyigi bagiye badakaravye, kandi ivyo kurya bikabagora, ata n'amazi yo kubimanura bafise. Ngo kuva bagezeyo rero nta muntu arashira n'amazi ku mubiri, ngo ntibaroga rero ku buryo baryamana uburuhe butagira uko bungana. Mwumve ko rero bakomerewe aho basanzwe bari. Uyu munsi rero umunsi wa gatandatu igezo ya 2025 ukwezi kw'icumi 2025, niho baduga hariya rero kuraba uko bamerewe abarongoye. Bageze ngaho mu Ruyigi rero basanga abasirikare bagiye kuraba ntibakwiye, bari bazi ko baritseyo bose, ariko basanga igitigiri barungitse gihaguruka ari Bubanza, basanga ico gitigiri nticuzuye. Bati none abandi basirikare bagiye he? Niko guhamagara rero mw'ikambi ka Mwaro, bahamagara abandi bariyo, basanga ngo niho bari batsinze itako, barashinga ruraguma. Abo bariyo rero bavuga ko batarota bava aho hantu, kiri itegeko rivuye hejuru. Bahamagaye n'Igitega naho nyene barahamagara, babaza igitigiri kiri Gitega, bafata igitigiri kiri Gitega n'igitigiri kiri Mwaro, bateranya ko rero n'abashitse ngaho mu Ruyigi, basanga abasirikare bashika ku 30 bose ntawe zirengero ryabo. Ariko rero ko bavugwa vyinshi rero kuri abasirikare batariko baraboneka, bakava ko boba batorotse rero bakagenda ahandi hantu hataramenyekana neza. Abandi nabo bakavuga ko rero kubera gutatana baba bararushe bagashikira mu mihana bagasaba indaro, ariko rero kubona ata amatelefone bafise ngo biragoye gutora ahantu bari abo basirikare. Vyumvikana ko rero abasirikare bashobora kuba baratorotse rero bakagenda mu bindi bice bitaramenyekana gushika uyu munsi. Abasirikare rero bashoboye kwiranata bagashika aho mu Ruyigi Ikinyinya,
bavuga ko rero bugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane. Bamwe muri bo rero bakavuga ko bashobora kurwara indwara z'isuku rike, ni mu gihe rero atamazi bafise aho nyine bashikiye. Aho rero ikinya batubwira ikinya mu ntara ya Ruyigi, usibye ko aho bashikiye ari kure y'ikaburimbi atababara rica hafi y'aho bari, bakavuga yuko ari mu ishamba ry'inzitanye, mu ishamba rikomeye cyane, bakavuga ko rero atamazi ahari. Mwumve ko rero abasirikare aho bashikiye bagenze urugendo rurerure, batako ntiboga, batako rero n'ibyo kurya ngo bibashikira amasaha yarenze kandi ngo ntibiba bikwiye. Bakavuga ko rero ibihano babironka mu buryo butandukanye. Abasirikare bari aho nyine mu Ruyigi bakavuga yuko nabo nyine abo bagiye bajanye nabo nyine badakwiye. Bamwe muri bo rero nabo nyine umwanya n'umwanya ngo bashobora guhambya bagenzi babo kugeza ubu batazi iyo bagiye. Ibihano ariko bararonka rero ngo kubicisha inyota no kubicisha iyo suku rike nyene, bakavuga ko rero navyo nyene bishobora gutuma batabandanya urwo rugendo. Ni mu gihe rero babona ko bariko barahohoterwa, ngo bariko bahogwa ukwishuza udufaranga twabo bakoreye, ngo ni mu gihe rero baheruka kurwana n'ibyihebe hariya muri Somalia. Mu kurwana n'ibyihebe rero ngo intambara itari ikomeye cyane, kubera ko bagwanira ahantu batamenyereye, ahantu mu bugaragwa. Bakavuga ko rero kurwana icihebe ari intambara yari simusiga, ngo kubera rero abantu bacitse ku icuma aho hantu muri Somalia, bakaza rero bakajanwa ngo no muri Kongo kurwana muri intare za Sarambwe. Ivyo byose rero ngo ni urugamba rutari rworoshe. Bakavuga ko rero kubona bavuye muri urwo rugamba bagaheza bagashika bicishwa inzara, n'imiryango yabo ikicishwa inzara, ntabwo udufaranga twabo babahemba, n'ubugize rero ngo aciriye hasi ngo ayishuze, bagaheza rero bakamucira ku buhombo, bakaja kumupfunga, abandi nabo ngo bakangazwa. Mwumva ko bari kubagenza ibirenge gusa, ibirato byarabariye, bari kubagendesha ibirenge byonyine gusa. Rero muri no minsi bakavuga ko rero bapfuye urupfu rubi, ariko rero bakaba ko umwanya nabo nyine bashobora guhambya abandi. Mwumve ko rero aho bashikiye mu Ruyigi umwanya n'umwanya bashobora kubandanya urugendo rwabo kugira ngo bazunguruke Uburundi n'amaguru. Ariko byumve ko rero bamaze kugira urugendo rugufi cyane, ariko bimaze kubankira kubandanya kubera ko ibirenge byarahiye, byaturitse amabavu, kandi bakavuga yuko bafatwa nabi muri urwo rugendo. Abasirikare rero urugendo bakoze ngo rwa rugendo rukomeye cyane, mu gihe rero abanyagihugu bagenda bahura mu nzira mu misozi baduga, iyindi bayimanuka, iyindi bayikikama, bahura n'abanyagihugu rero bakabumvira ikigongwe, bakabumvira impuhwe, nibo bahavuye babafasha mu kubaha imisigati cyangwa ico benshi bavuga ngo avyita ngo ni bikaju. Baza baheza rero ivyo bikaju bahekenya mu kugira ngo bagarure amate. Abanyagihugu rero nibo bagenda babumvira ikigongwe, bakabafashisha utwo guhembura umutima. Mu gihe rero bari muri urwo rugendo rero bagiye bahura n'ingorane nyinshi zitari nke. Mu gihe rero bafise amaradiyo yo kuvuganira ko, mwumve ko ata amatelefone bafise bagiye bayabatse, bafise radiyo yo kuvuganira ko iyo benshi bita ngo ni Motorola. Iyo radiyo rero bagenda baravugana ko Motorola niyo havuye rero haba ikibazo, hari abagenda banyaruka bakagenda imbere, hari abagenda basigara inyuma, haba rero kugenda barasiganwa hagati muri bo. Gituma tubona ko rero rikaba rero yatanguye kugorana. Niho havuye rero ikibazo c'ugenda babakontorora, aho bitwa rero ko bafise ayo maradiyo, ukumva yuko hari abasigara inyuma n'abandi bagenda imbere. Ugasanga rero ufise radiyo hari abamusiga, hariho n'abandi yasiga, ugasanga rero bagiye baratatana mu nzira. Niho havuye bamwe rero bagenda basigara mu nzira, hakaba kuzimirana. Hakaba rero abo babuzwe irengero, ntumenye ko umuntu yavuye mu murongo yagiye, ugasanga harimo wasigaye inyuma bamusize, ugasanga niho havuye gutoroka rero akagenda bagenzi we batabizi ko yagiye, kubera ko itumatumana ko ryahavuye ribagora. Amatelefone yose urumva ko yasigaye hariya ibubanza kumuzinda, ariko mu nzira rero bakoresha iyo radiyo ya gisirikare, radiyo ya Motorola yonyine niyo bagenda barakoresha. Kumva ko rero itumanako ryahavuye rihungabana, abasirikare bagenda barasiganwa mu mice itandukanye. Abo rero bagiye basigara imwaro, abasigaye igitega, abo rero bamenyekanye ko basigaye mu nzira kubera ko bahamagaye mu makambi bagiye barasigaramo. Nayo bagiye barasigara mu nzira kubera ingufu zibaye nke, cyangwa kubera ubushake, hari abaciye batumbera izindi nzira zindi. Ubu rero bakaba ko baronderwa ahantu bari. Uyu munsi rero bakoze rusansuma rw'abasirikare rero batari muri batari ngaho nyene mu Ruyigi,
basanga rero abasirikare bashika ku 30 nta barimo. Abo rero 30 bariko barondera amazina yabo bakaba rusasuma ngo basigaye Gitega, bamenye amazina y'abari Gitega, bamenye amazina y'abari Imwaro n'amazina y'abashitse ngaho nyene Ikinyinya mu Ruyigi. Amazina rero y'ababuzwe irengero gushika ubu rero ntaramenyekana. Mu makuru yo hanyuma tuzobabwira amakuru y'abo bazimiye batazi irengero nuko boba basubiye kumenyekana mu nyuma. Mu gihe rero iryo tumanako ryagiye rirahungabana rikaca ritwara ibintu vyinshi bitari bike, haba rero kuzimirana kw'abasirikare hagati muri bo, hakaba rero n'abandi bagize uburuhe butandukanye bigatuma basigara mu nzira ntibamenye ko basigaye mu nzira. Ngo habaye inama rero rukokoma rero iyo mu bashefu babo bavuga yuko bagiye kubaronsa amaradiyo atari make kugira ngo rero hazogire umugwi umwe ugenda utwaye amaradiyo. Umugwi wasigaye inyuma w'amagara make bakabaha iradiyo yawo, abo hagati bakabaha amaradiyo, n'abanyaruka nabo nyene bakabaha iradiyo, ariko ntibagende barazimirana. Mu gihe rero hari baca mu nzira ngo ni ya hafi, abandi bako bavuga ngo baciye mu nzira iyakure baja ntibabara ryose, habaye rero ukugenda bazimirana. Hari abashika mu ntara basanzwe bavukamwo bakaba bazi amayira ya hafi akaba ariyo bagenda bacamo, abandi nabo batahamenyereye ugasanga babasize baciye mu nzira atariyo. Abazi rero mu nzira nziza rero za bugufi nibo bagiye barazimirana, nabo bandi rero ugasanga ntibasubiye gutorana. Amaradiyo rero ngo bagiye kuyaronswa ku bwinshi ku buryo bazogenda baravugana, bakavuga aho bageze, bakavugana n'aho bagiye guca kugira ngo rero boroshe urwo rugendo rwabo canke boroshe ico gihano bahawe kugira ngo bazokirangize amahoro. Ariko rero mwumve ko benshi muri bo rero bamaze kugenda barazimira bagatatana, benshi bakibaza vyinshi rero kuba bazimiye bakiri mu mihana canke naho kuba batorotse bakagenda bagafata iyindi nzira yindi. Ariko gushika ubu turavugana rero ubu tubashikiriza n'amakuru abasirikare bagera ku 30 n'ubu nta wuzi irengero ryabo muri ico gihano baronse. Twibutsa ko rero hagurutse abasirikare bagera hafi 600 bahagurutse rero bahawe ivyo bihano. Mwumve ko rero abasirikare 600 ahantu batonze umurongo n'ahantu harehare cyane, kugira ngo rero nayo baguhaye iradiyo ubashe gukontorora abasirikare bose n'ikibazo ngo cari gikomeye cyane, kuko byari bigoye kugira controle yabo muri ko muragenda. Ufise iradiyo rero mwumve ko nangene yafise ikibazo cyo gukontorora abari imbere n'abari inyuma. Vyumvikana ko rero iradiyo zibiri zonyene mu basirikare bashika ku 600 byari bigoye gukontorora abo basirikare. Vyumvikana ko rero hariho benshi bamaze kubacika rero bavuga ngo baciye mu nzira za hafi, ngo baciye mu nzira zibashikana hakiri kare, ariko ugasanga bazimenye n'abandi. Ariko rero ko kuzimenyana n'abandi rero bikaba byamaze gutera urujijo canke gwikekwe mu batari bake, bakavuga ko rero baba bamaze kuvuma agashambara, bakaba bamaze kugenda ahandi hantu bakaba bahunze. Bamwe bakavuga bati rero baba bagiye mu bindi bihugu, bagiye mu mihana iwabo, mu ntari iwabo, bakavuga bati bashike muhiri iwabo vyagenze gute. Ariko bavugwa vyinshi rero vyibazwa, ariko nawe uri kumviza n'amakuru ukwibaza ko abasirikare baba bagihe. Benshi bakavuga ko rero baba bavumye agashambara bakaba bahunze igihugu, bakavuga ko rero gukorera igihugu ngo babonye aho bagwanye n'ivyihebe bakagwana n'intambara azo muri Kongo, bakavuga ko rero bagiye guhembwa ibihano, batobandanya rero ivyo bihano ko batazi igihe bizorangirira. Ubu rero benshi rero bakamaze gukura bakavuma agashambara bakaba bagiye aho benshi rero bataramenyekana iyo bageze. Ariko rero umwanya udukundiye twaje kubatohoreza tubaze bagenzi babo, ntitwashoboye gushika ngaho nyene aho bashikiye mu Ruyigi kubera haracunzwe cyane, kandi hariho inama yo kuza kugira rusansuma uyu munsi. Ariko rero nitwasanga rusansuma yaheze, ejo tuzobana turatohoreza amakuru amwe tubabarize iyo bandi baba baragiye. Tuzobaza n'imiryango amazina y'abazimiye, tubaze mu miryango yabo ko baba barababonye bashitse muhira nuko boba bajanye mu zindi nzira zindi. Ariko twebwe rero tuzoba tubatoreza ayo makuru tubabwire uko biriko biragenda. Ariko rero se barose ivyo bihano bashaka ku 600, ngo hariho n'abandi rero bari muri Kongo. Bamari muri Kongo rero bamaze kumva nabo bagenzi babo ivyo bariko barakorerwa, ko bamaze kuronka ibihano ariko bishuza mu dufaranga twabo. Nabo nyene rero bari muri Kongo bakumva ko dufaranga bari gukorera muri Kongo batazoturonswa, bakavuga ko rero nabo nyene rero bifadikanije nabo bandi muri ivyo bihano
bakaba ko nabo nyene aho bari muri Kongo kubona ko baragwana batazi ko bazonahembwa ngo nabo nyene bari mu bihano bitagira izina kubona rero ko baragwana aho muri Kongo batabona guca bagwanira kandi bakabona ko bariko bagwanira ubuntu ata amafaranga bariko barahabwa bakava ko naco ari igihano gisumba ikindi. Bamwe muri bo rero bakavuga yuko ngo nibava muri Kongo nabo nyene ngo bazoshikira mu bihano kubera nabo nyene batumva ukuntu bagenzi babo bishuza udufaranga bakoreye ariko ngo ntibaturonswa, bakavuga ko rero nabo nyene bazokwemera bagashikira mu bihano nk'uko bagenzi babo bashikiye mu bihano. Ariko rero abari mu gihugu nabo nyene ngo baravuga yuko bariko bahogwa ubusa abo bagenzi babo, nabo nyene rero bakaba babashigikiye muri uwo mugambi wo kwishuza udufaranga twabo bavunikiye, udufaranga twabo bakoreye. Ngo benshi muri bo rero bavuye ngo ari bimuga, ubu abahanywe ngo nabakomeye, ariko benshi muri bo nabo basanzwe bari muri hôpital militaire, amaguru yaracitse bagiye ku mabekiye, abandi nabo basanzwe bagwariye muhiri wabo babaye ibimuga. Ngo nta kuntu rero bakwiye guhabwa impozamarira ariko bagaheza rero bakaruka mu bihano. Mugiye aho mubaho rero turabwiye andi makuru yandi arima magahwane.